MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. Ubuheruka muri MURIKIRA UKURI. Jewe ikimbabaza kuruta ningene nagiye ku mbohe y'abantu nk'abagiti bikanuma nkora ivyo ntokoze. None twese suko reka bamuhungu baragiye ngaho baraduhenda natwe tujana nabwo ngo tutabaje kwiyumvira. Umve nani twavyemera nk'amajambo yo muri Bibiliya. None reka shamu na jewe iyo nza gutohoza neza oya hariho ibintu bimwe bimwe ntari gukora vre. Vyavuye bigenda gute? Sheri none vugisha ukuri aho ntumbe none ngubocuza ay noshenda gusohokana nusange rimwe ingosha nyemerera urabona ivyo utangwe rero bwira ushaka kwa mami cyane ku kiyaga umviriza rero umvire aya umukobwa mbiza nkawe kireza ko agira umutima mubi ngira ntunyonone uraje uraza none aho ne numva rero urambwira rero akazi gahetse reka nakira umuntu turasubira sawa Brigadier Tot amahoro neza amahoro toyo umbabari umengo ndaguciriye mwijambo reka ntangwarane yari umugenzi okay kunzindukiye amahoro amahoro ndayize iwawe kweli ego mbere burya si jewe gusa aho munyarusangi wese yari yashize umutahe muri izi burya hanze amaso wewe eka kombwiye ego aje bwawe ndi muranyemera yo cyane urabona nuwo baza umwana aho mwibarabara ati tanga icitiranwa cy'ugwego rw'umutekano eka cindazi ko yovuga to ndumva rero ndagufasha iki none gatoyo urumva nyakuba nukuri narinje kugusaba untabare umbwira ibya bwataho bikenze ayaya none ntimayibonye kwa kanyenyeri ndacyari matohoza ego ndabizi ko amatohoza bandanya nifuza basi nkuru nobwira abanyene yizine bakagira icizere toyo haha ushaka kunkoresha amakosa nukuri nta kosa no gukora sishobora kuwiki na kimwe amatohoza atarahera ivyo mubimenye Ega ntiwantahuye nyakuba Jesi ndagusaba ngo ungire ku muriri ingwe ingene bimeze oya nshaka juste aka information na gatoya ko humuriza aba actionnaire nibarindire nzosora itangazo mfise inkuru ikwiye nuko bimeze erega urumva toto ahandi muyabira kuva ubwato bugiye wa mugabo izine yacica mu bibazo by'amafaranga bitakira uko bingana ivyo ni normal nako mutakiroba Iraguma amafaranga behe no. Rero kugira agashomeri nikavyura ibindi bibazo. Twiyumviriye kuyikora ku ntega bizoza. Muravyumva? Hama dutanga ingurane ku mashira hamwe y'abarobyi. Babe barawanga abantu. None uva ku matwe nyisho. Oya no kuri yo si. Reka kumvuga rero. Mu kazi kanje ngijewe nzi inyiri ndabikora. Reka suko kuvura gatodo. Vyiyumvire nawe. Oya suko. Reka ivyo nibihumuriza. None nk'ubu twoyabaha bagaca bahombana hoho izine yoci hombi kugara burundu nivyo ushaka none ni kuko yiyumvira ko bohomba ega birashika mbe hoho wavuze ngo nyamutahe bo ukoresha gute bon assemblée générale tuzobivuganira mu ntiraba narinzi ko havumbwira nyene ko mwoba mwaramenye irengero ry'ubwato kugira nje ndababwira ko hari cizere hama barindirire ko none ureshe ndagutahura donke wanga gukoresha intega bizoza ya izindi yes nicyo na urumva nyibira kabanga n'ukuri ndagusabye iyo yari rokuru ya nyuma ubundiho ayo mahera ntitwari dukwiye no kuyakoramo sha toyo nana ko amaze kwa avansa muri enquête sinzi ko twari guhuza umferero none rero nta nkuru ku bwato ndaro kuko nta piste concluante nimwe fise sindakubesha ndi bloqué yo yego ukuri ibintu n'ubugesera burya naje mfise icizero ko ubwato bushobora kuboneka vuba nakundire kangenda
Odi hapa. Kanye, ni uri? Wow! Atinza n'umvinyo rero. Mve. Ubaye. Bien sûr. Aho barako twosaba gukora kweri tutafese inzinzo yareka twaba twibye. Umuntu ko hatwika vyakaja. Igo. Oui. Uyu mvinyo urazimvye ndawuzi. Nagira urabibona. Amahera wayakuye he gashamu? Akasharika kubona shene yacu reka yagarutse ahaneme kujyana akadeni nta bintu vya blague. Hakoye n'umujama yantije. Igoro neza urasara. Turahuri natwo turi hafi. Kugira na ni David. Intéressant. Cheers mawe, cheers vraiment. Nukuri asha tuvuye kure. Igo. Oui. J'en profite pour te remercier encore. Izo akora. Sinzigene no bivuga. Yareka mawe jawe nawe. Aho kweri nuko nyene bavuga. Ujo sinyakaro kagasheke. Warindira gusa. Warindira uzobona ga surprise. Finalement, wasanze ari ndembe ya pirase yashine yacu. Ha? Reka. Numuhaka kaze mu kwinyegeza. Aha naragerageje gushaka ama adresse yiwe IP akoresha. Iyo ntoye indubika kwindi sinya. Reka shareka byari biyasho. None wabibonye? None nta nuko umuhaka nawe akabanza karabi akumva ingene bibabaza kuba pirate bre. Sha ni ma vraiment impossible nuko. Reka ni gifantome rega. Nta numwanya je nzosaba kumutako. Reka ubu ndashushe shaka gupostinga inkuru yumutse kandi irahari vraiment. Aha irindiriye fevere ya. Igoro nta gushusha kwawe gamana. Nitwokora kadupostere ga Igo. Tutabanje gusaba imbabazi aba followers bacu kuri bijya bitutsi birarenze. Tubasaba imbabazi gute kandi atari twe twavyandise. Mabuce na en plus twanabarukiye aka message d'alerte komisha ko twabaye pirate. Oya Igo ya. Naho twababwiye nitwakoroka ngo dukore atana message yo kwiexcuse. Habe namba ibuka ya commentaires yuzuye ibitutsi. Nawe urafise umwete mabuce. Abajama naho kwandika ibiki nibumva baguma batukana. We nubazi. Igo. Ibihuha byaciye ko nibitutsi egasaba abone bose bavyanditse. Hariho kamema badatukana. Nabone kuba respecta tukabasaba imbabazi. Abantu bo kuri amarezo sose baragoye ntibo bishinga akanya. Jose mugabo kijya gihe hoho batari bafise amakuru akoze neza. No seulement ibihuha bica bigwira. N'amatension mu baseruko n'abarengero aca subira gusana ndakubariye. Mugabo arahara vraiment. Menga kazi kose nibitutsi. Yo babishisha no ku mapaje apana kuza abandi basi. Nubundi rero foko dusubira tukabibutsa ligne editoriale yacu ko inkuru yose ikoze neza idahengamye irinda ubwicanye canke mefiance hagati y'abadasangiye umugwi. Yego kuyasha mawe ja vraiment wenda kwemera. Ndakunda makuraje yawe mawe ja vraiment. Niko kazi ko mu journaliste hari n'igihe ubu mwigisha nk'ubu ifoko bamenya gutandukanya ibihuha n'inkuruzo. Nivyo vraiment ashuranshoboye. Ariko turabe ko twobazana kuba sensible kuri message zibibugwanga. Voilà. Naho tutobahindura bose ndizera ko bamwe nawe bazotahura ko atakufa kuvuga utabanje kwitohoreza. Esprit we gusa bizokunda ndabizi. Reka tuvatimwe bizima bazote babahinduka. Abatuburira isoni nabo werindira mu mesi imbere nzomenya ingene ndabakonese. Je burya ndanka abantu batukanira kuri Kano TV mabuja. Igora nawe gamana uzobakonesera gute? We nta bintu ucu block ama commentaires ari mu bitutsi yose. Bon ntabyo narinzi ibyo. None warindiriye iki kubikora Gayigo ariko we nawe? Nikubera ntaramenya neza ukuntu babikora. Ndacari ko ndabibosa werindira uzora. Allo? Ni sawa? Ko ndi muhira? Takusanga kuri bar? Okay. Kufise ubwo bahabaye iki? Okay. Ndaje kanyaragase. Sha oya wangu namusisi ntaha vuba vrom. Ego ndiko ndategura neza ya projet yo gutanga ingurane ku mashira hamwe y'abarovyi. Sha powa we ntaco tuzoca tubonana nejo. Ina matelefone y'uno musi ni gute? Ndabi Ntimutangwe gitashakiye. Oui allo? Oui, mwiriwe neza. Bonsoir. Uriko yoyo? Ego ni jewe nyene, munyumva? Numva umenye ijwi ryahindutse. None ndakubaze.
bijya bintu mwagize mwarabyumviriye neza. Ibihega Mutama ko nzi ngaha kuri izi ni hakorerwa byinshi. Ubu rero uranetagaje. Urarahiye ko ntashobora kuduza rwaye kundu zaki. None ga Mutama ivyo ugarutse kubimbaza gute k'amategeko yerekana neza ko ataburenganzira ubifitiye. Ewe. Uriteguriye neza ingaruka izo bintu bishobora kukugirira. Muta kuba nkiriho si kubera wewe wabishatse ivyo ngira urabizi. Ntunera ubwoba rero. Ubwoba bro. Iziriko yikirakiwe giti. Erega kukubwiza ukuri si bibi kibi no kugutuka. Ewe. Ayo majambo uri kurambira. Uyaharure neza. Ejo cyane hirya yejo. Urashobora kwishuza igituma wayavuze. Rega iryo terabwoba Mutama, reka iryo terabwoba. Umuntu atungwa n'Imana gusa. Ivyejo nawe we ntavyutse. Ivyejo nawe ntavyutse. Icyo wishimikiye cyo shaho kiriho. Mugabo rero urahumba. Aho uri igiti kiturikwa. Muta, ukabubona ko twakurenganije, urasimba witura ubutungane bugutunganiriza. Hamureke iryo terabwoba rya. Mburana nawe we wamuhibiriwe. Kwanza rugo faranga bwanyu. Nabo nkeneye. Waduri. Mubukenera utabukenera. Twebwe ikiringo cyo kuhakorera ntikirarangira kabisa. Sinzi rero ico wipfuza. Iko wibaza. Reka Mutama, jewe ndaba kontra twasinyiraniye nta kintu. Iko. Usiki. Mumbire mu matu yanjye rero. Banyumva. Sugupfa kuyavamo. Nija se kuduza ndabishitse. Banyumva. Ubu nkeneye inzu zanje. Ari neza mvunduruza uko nari nambaye nibereye muhira mbwira habaye iki kanye reka wese kurusha maze amasaha n'amasaha ndakurindiriye ihera abankuba bakiriye batanguye kuza ubona tuza kuvugana gute oya urumva nategerezwa gusiga mpaya instruction kayigoro ntigave gaswa kunkwegera ubu kashushe ntiworaba ngo gatangure gupibriya kandi hewe mbanze nanje ntanga amategeko ari yamuze ko inzo oya arise sinokurindira ndasabye wosanga nishwe na impatience riga wanibwa kuri telefone mbena nubwo buko numva nije ryagiye ewe oya shahu ni grippe maranye imisa ahubwo ngira ni corona numva yasubiye gusara hama oya reka guhindura sujet tuga kwijambo bwira hewe ni nkunda gufitiye iteye ubwoba what niya gute kanye banza wicare oya ntabyo kwicara mbwira ndagusabye numva nashu icara kenyegeri oya Alice jeje nyene kuva ndavyumvise sindasubira kuronka amahoro Alice ndagusabye reka kurishisha uzo ukoze nkaho mvu uri kumbwira iki ni iki kizimu kurambwira hewe neza na neza namenye wa Piras kan web tv uti daza wagupirase ninde ari ngira ndasabye oya ntuza kumwemera ninabikubwira ninde ndamuziho basi cyane gose kandi utopfuye wibagiye ko gukorera ikintu nk'iki ari ndagusabye reka ama devinette yawe kuko jewe ndarushe no kurindira hewe ni funderi pardon c'est pas possible oya funderi jewe nzi ujya nyene gisiri nta wundi funderi uzi wewe no si ari oya mbwiye uri sure neza hewe ndi sûr à 180%. oya ari funderi jewe yaje nk'umubayeur arampa ibikoresho arashoboza gushika ku ndoto zanje niwe yahindukiye kunkorera ikibi kibishe nk'iki ewe nakubwiye ko biza kungora kwemera wenyene niwe yabinyibwiriye ndakurahiye ntibiherera aha je ndavyemeye ntibiherera aha ibi bintu kanyenyerazo bivamo ni mu bice bizokurikira ubu naho ni wa mwatu wasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko ngo dusanzwe tubimenyereye nimureke tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe ni iyihe nyigisho mukuye mu kiyago ca toyoyo na gipe
intererano z'uno musi reka tuzihere kuri Arlene n'umunywanyi wa Murikira Ukuri ava mu ntara ya Kayanza neza na neza Muhanga yagize ati inyigisho zivuye mu kiyago catoyoyo na gipe ati nuko bamaze gutahura ko bakuru babo aribo base na basekuru babahenda mu kubateragiramwo amacakubiri aho abaseruko bavuga ngo abarengero ni babi ngo nta ciza kibavamwo abarengero nabo bakavuga ko nyene atariko bo bamaze gutahura ko babahenda aho bavuga ko umwe yatabawe n'umuseruko uwundi agatabagwa n'umurengero ati gutyo barabona ko bahenzwe mbere bigatuma batoyi babo atamacakubiri bazokuriramwo atahubwo bazokurara abantu bafatana mu nda nk'uko kwa toyoyo na gipe umwe yagize ingorane akabona ko mugenzi we ari wazigize. Undi munywa yatwandikiye ni niyo ngabo Gelazi wo muri commune Butezi mu ntara ya Ruyigi yagize ati ikiyago catoyoyo na gipe kiratwereka neza ko mu kibani wacu ko tutojana nyabahururu atahubwo twobanza tukiyumvira ko ivyo batubwira ari vyubaka atari bisambura ati tukabikora tubanje kubaza umutima ati kuko vyo dufasha cyane mu kubaka ikibano. Undi munywanyi yatwandikiye ni Parfait w'Imuramvya mu Rutegama neza neza ku isoko yagize ati inyigisho nakuyemwo nuko nk'ugwaruka tutoza turemera kugendera ku nyigisho zibi unuko tubibwiwe n'abadusumba atahubwo twogerageza tukaraba ko atagucanishamo kuba kurimwo kugira twemere ivyo abadukurira batubwira. Ubu naho ni wamwaya twasomeye intererano mwacishije ku muhora wa WhatsApp aho turabona Ingrid Muco w'Imana aba mu ntara ya Kayanza muri commune Gatara yagize ati inyigisho nkuye mu kiyago catoyoyo na gipe nukutajana nyabahururu kuvyo twumvise canke tubwiwe kuri kahise ati kindi iyo abadukuriye batubwiye ibi canke biriya kuri kahise byiza hobamwo ugushishoza ati yindi nyigisho nuko tinoba mu mudasangiye umugwi canke ubwoko ukomokako ati bivanye n'ivyo babwiwe kuri kahise kuko abeza canke ababi bari hose. Ngendakumana Edouard avuka mu ntara ya Ruyigi mu Nyabitsinda ku mutumba wa Bwome ariko no musaka banga mu gisagara ca Bujumbura yagize ati inyigisho nkuye mu kiyago catoyoyo na gipe niyi ubwa mbere no kuzigama utuntu nk'amasanamu canke ibihe vyiza mwamaranye n'umuryango kugira uze wame uzirikana uwo muryango ati aho nisunze ukuntu gipe yanezerwa n'amafoto ari kumwe n'umuryango wiwe atubwa kabiri no kwirinda kugira kumohe ati no kugira amatwi manini umunwa muto n'amaboko mato ati no kuvuga wumvirize bose wumve vyinshi ariko uvuge kandi ukore bike vyiza bikenewe ati abo twita abadukurira kubera ko tutaba tuzi by'ukuri intumbero bafise tuzobumvirize ariko duce make yarangije agira ati atahubwo twibugwaruka twogira urunani rw'intamenwa kuko ivyabaye ntaco tuba tubizi ko kandi na ruhara rwacu barurimwo. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri niyo ubushobozi Germain avuka mu ntara ya Makamba muri commune Vugizo muri zone Gishiha ku mutumba wa Mutobo yagize ati inyigisho nkuye mu kiyago catoyoyo na gipe ati nuko abantu bakunze ndacane cyane abavyeyi bacu batama batubwira ukuri gusa atari gihe batubwira ibitari byo ku nyungu zabo bwite ati ciza numvise mu ico kiyago nuko twomanza gushishoza ivyo tubwiwe tutaravye uwo bitubwiye ati turashingiwe intahe nabo bantu toyoyo na gipe ko bakuwe mu ngorane nabo bari barabwiwe ko ni inkozi zikibi. Reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha ubu naho ni wa mwahita wasomera akabazo ku gice mweje gukurikirana. Akabazo nakagakurikira ni iyihe nyifato twari dukwiye kugira mu gihe atamakuru atomoye ariko araboneka. Ndasubiramwo ni iyihe nyifato twari dukwiye kugira mu gihe atamakuru atomoye ariko araboneka. Akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza nimutwandikire kuri ya numero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawe woba wifuza kwironkera igikino Murikira Ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp nutwandikire kuri numero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kwandaya mudukurikirana ku rubuga rwacu rwa Facebook. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari igice c'amajana 818 muri rwa rukurikirane rw'igikino Murikira Ukuri. Murakoze tuzoba dusubira. Cari gikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.